Miss Erica n'umuririmbyi akaze kwa kuri gusa mu Burundi dushima abantu iyo bapfuye ariko ndifuza ko amenya yuko ndamwemera nayo mugiye kenshi muganda ndamwemera imbere y'abandi bantu kuko aspect international international aspect umuririmbyi ashaka sinumva ninge no mugereranya anaringe nivo ya Buja Flavor igana kwishaka nishaka n'ubundi noza kwa no indirimbo mu grafre nka Lolilo turi kumwe ndishaka kwanza muri jewe numva nyene iyo vyongera gukora umuntu nuba yanyispiye kuva kera ba Fizo banyispiye n'aba grafre turabubaha rero sako indirimbo nuko tasose yari yandi rero ntigeze isohoka byagenze gute byashitse nyene birashika dukende mu nyinshi nasohoka agasohoka ziki. What's up guys, it's your boy Ndikumwe the MC the ninja number 1 kuri micro murazi yo twafashe micro tubazana ibikorwa byiza cyane biri ku mwanya. Uyu munsi tukumwe na umwe mu baririmbyi bakora neza cyane tukumwe na Masterland kuva muri Master Music nawe CEO ku ndirimbo yiwe shasha ku bikorwa vyiwe vya misi yose mu buzima busanzwe tukamurazi ko tutegira tubarambira kandi tubaha ibintu biri ku mwanya biryoje bisukuye bisizwe utuvuta twiza so ni andi kuri mikuru nyuma kamera ni dosi tukumwe na mutumire ni Masterland. Ushaka kumenya byinshi kuri wowe tensi gumana natwe kugira muronke byinshi kuri we antuka turizera ko tuza kuryoherwa ariko ntiwibagire kugira subscribe cyangwa s'abonner like cyangwa j'aime share cyangwa go partage kugira ibintu bigende neza uronke notification ku mwanya wose. Wamaze kuba turi kumwe n'umutumire wacu nkuko twabibabwiye mu ntango murahawe ikaze bakunzi bandaho TV turi kumwe n'umwe mu baririmbyi dubisubiremo kandi bakora cyane bashoboye byinshi ndetse bakaba bari mu baririmbyi bakiye bafise lebo hano mu gisagara ca Bujumbura ni muri byinshi twovuga reka tumuha kanya nawe no mu kumuha ikaze turakora mu kije Masterland. Thank you. Urameze neza? Ego, ni mahoro. Uraberewe bro? Ego, merci. Indamutso ku bakunzi bandaho TV n'abakunzi ba Masterland na Master Music muri rusange. Mwaramutse mwiriwe bwakeye abakunzi bandaho TV. Mwakoze kutuguhitamo kudukurikirana kuri no kino yandaho. Yes, Master. Ndeka tufata umunota umwe dukoresha igiswahili nimba bishoboka. Abenshi barakunze kuntu mu butumwa kenshi ndakunda guposta baririmbwa ati uyu muntu muramukeneye tumubaze iki bati ubwambe tushaka kumenya mbega byukuri arakivuga biranashika. Wapenzi wa Ndao TV tuwape dakika moja kwa kuongea Kiswahili. Hakuna shida. Na sababu kubwa nafanya nilete hiyo mada challenge ni kwa changamoto manake. Changamoto pia nyimbo nimesikia maneno ya Kiswahili kidogo vile kama sijakosea. Ni kama asilimia 80 hivyo kwa 100 nyimbo ndagufuhira iko kwa Kiswahili sana. Maneno ya Kirundi ni kama mawili matatu hivyo ni machache. Nafikiri ni mara chache sana unaandika nyimbo kwa Kiswahili. Kwa nini bro? Ni kwa juu niko Mrundi napashwa kuprivilege lugha yetu ya Kirundi Kiburundi ili ipendwe zaidi na tuifundishe vizazi vingine vitakavyofuata juu unakutana mara nyingi tukiwa tunatumia lugha za nje watoto ambao tutawazala watakuwa hawajui lugha ya Kirundi watakuwa wameshasahau lugha itaenda lugha taifa inafutika inazimika hivyo ila tu kwa responsibility tunakuwa nazo kama wafanya muziki tunakuwa na duty ya kuendelesha hii elimu ya Kirundi ibakie mu watu na vizazi vipya sana kuongea Kirundi lugha taifa ndio hiyo tu sometimes sina limit sina limit manake nakuwa nafanya muziki kwa Kiingereza kwa Kiswahili ni kama hivi inda kufuhira iko kwa Kiswahili ni kwa juu nikiwa tu navuka mipaka wao wanasikia nimeimba nini juu kuna wakati unaweza ukapata hata interview ya kimataifa kama nje wala kama hapa East Africa wakapraise yako yote nzima haina nyimbo ya Kiswahili haina nyimbo yenyewe unaweza wakaelewa hata neno limoja hata kama muziki sio lugha
watu inakuwa ni vizuri, inakuwa ni vizuri tukiwa tunachanga ili ukipata shabiki mpya kama ya Kenya kama TZ aweze kusema okay, katika playlist yake nimesikia anaimba nyimbo za aina hii na hii ni mapenzi wala ni nini Ndakufuria ilikuja ni ngoma imeandikwa kwa siku ngapi? Kwa sababu ni siku kidogo tu tunaona makava Masterland featuring Miss Erica. Siku kidogo na ngoma inatoka. Imeandaa kwa muda gani na wakati ni collabo? Mara nyingi inasumbua kwa wasanii wengi. Manake mimi nakuwa na stock kubwa. Kama hivi niko na album nzima wa studio. Nyimbo ngapi? Nitatangaza tu hizo news baadaye. Ila hivi kama hivi store ni kubwa, manake nikitaka kutoa hata kesho unaweza nikarelease ngoma nyingine. Manake nyimbo ilikuwa studio muda mrefu sana. Nimeiweka kule studio kuandika, imebana muda tu juu nimeandika mimi, kuna hata mwingine amenishanga mchanga. Manake nyimbo nimechukua muda mwafaka kutosha kuandika. Jumi sipendagi kuimba vitu viko nonsense, hata vikiwa viko easy. Napenda vikuwe na meaning, viko meaningful, bichangwe viko meaningful. Bameelewa Kiswahili watangazaji wa Ndao TV na wa Master Music na wa Masterland kwa jumla. Turudi kwa lugha yetu ya taifa, tusiplom sana lugha ya jirani, au sio bro? Turagaruka muri ndagupfuhira. Abaswa barundi bacu bafike bacavuga ngo ndagufuhira. Sinzi ko nawe ukunze kumvuka ku gaterme. Ngo ni wakoresheje gaterme cyangwa wakoresheje kirundi nyacyo? Nakoresheje ndagufuhira kuko nibaza ko no gufuha usanzwe ntago ari ijambo rifise imizi minini mu Kirundi. Nibaza ko ari ijambo ry'inyomekerano. Ari na mpamvu nahise gufuha just kugira ngo norohereza abavyumva. Sino ntago ijambo rifise akame kanini mu Kirundi kuko gufuha, gufusha, gufusha, gufa, ikintu cyafushe, no gufuha ko umuntu akunda uwundi muntu ndaza ko bidafite isano isiguro imwe. That's why I think Kirundi kiri real, ni nka argot nyene cyangwa jargon, je bavuga slang. Wavuze akajambo ati mfise stock y'indirimbo nyinshi shatse nejo nosohora. Bagana abantu bashobora kuca bibaza mbega ni kubera ko afise studio ariko arigina kwa ndashaka kumenya impamvu nuko ufise studio gwawe sikora mfise studio nikora nakania muziki. Unakania muziki hivi? Nimekania sana. Kwa nini kilichosababisha kanie zaidi ya jana juzi nilikuwa natoa nyimbo moja kwa mwaka. Kidogo hivyo niko sina pressure hivi, niko na pressure ya kufanya muziki. Juna naona lengo langu sijafikia. Malengo future yako ni hasa ni nini? Sinashika kuri dreams zanje kandi myaka ikamba na myinshi. I have to work hard and I have to ensure nishaka kwereka abafana who I am. Beshi baranyitiranya Masterland producer. Nibazi capacity yanje mu muziki nk'umuririmbyi. Masterland ubu ngena berekerero who Masterland is a singer. Is an artist. I'm an artist. I'm not just here to support other artists. I'm not a promoter. I'm an artist. I have to show my little face of artist. Nibaza ko bibage kubona ndasora indimo nyinshi, mukeze kuzana ndasora indirimbo, mukundi kweze ndasora indirimbo, mwakuze ndasora album. Kazi iko twibutse abantu ko wari ufise na video yigeze kuba video y'umwaka mu Burundi yitwa nzobikora. Urayikorera masanamu muri Kongo nimba nihenze, araboneka mu bato itigera iboneka mu masanamu menshi yo gihugu cy'u Burundi. Kugira abanavyibuke neza tugena kapera gitoya nzobikora. Uryo bikomera nzobikora, nabandi bavyita mananiza nzobikora. Nizobikora. Imwe n'undirimbo yarifise amasanamu meza avuga ko tutetse no kuvuga mu byo tubona yasa neza igasa n'amafaranga menshi kandi urinze uja ku ikindi gihugu hajya bibari bindi bintu. N'ubu muri album yanje izo nakoreye hanze bazozibona. Collabo je na collabo watakuja nje ya nchi inshallah tuko
tunampangilia hiyo ila moja ijakamilika yatulengo ikidiko pale bizokorohera ariko nivyo nakira kenshi muzima shoro na kimwe master naronse message ku muririmbyi kazi yitwa Kami Mihai Kami mumaze no gukora indirimbo nimba nihenze indirimbo yarifise n'amasanamu arambwira ati je mu baririmbyi nzi gatoya ariko nemera ko bafise ibikorwa vyiza aranambwira ati iri jambo reka ndarivuge yarambwiye ati arashoboye kurusha benshi ariko afise ubuzi bubiri cyane ibuka umugani abarundi bakingwa amabanga abiri ngo nabangikanwa ngo mu imigari ibiri ntitereka ivyo veri vya kera icambere namushimiye Mire Kami ndazi ka supportinga vraiment she's there arama supportinga tarakoranye mu ndimbo mwabonye nanje namusupportinze ni byiza mugenzi wanje urumva isho nubwa imigeri bisigaye terekawe we nimba utahoje kura bakarati taekwondo canke amashotokane amakungufu imigeri bibiri ariko kenshi usanga uditateretse kumwe sinzi kurabibona hamwe harabamwe force kurusha handi yashoboka ko bose bakwitira rimwe ari babiri ubugabo biri bukagaramye iyo projet urumva kandi ubu namuna gikora akazi kamwe ariko ugasanga hariho ingufu kandi uvuga ngo umwe wonza inyoni nivyo inyoni bisaba ko ijya ku mwongo umwe ikaje no kuyundi hariya kugira ngo ibeho rega kwesho n'umuziki nawo byanse mugabo atakindi kintu mugabo ubwo buzima urisire ko bushemeye bukwiriye sino kwaho wo kubesha urabaho mugabo bayeho gute rega twese turabahe mugabo twayeho cyo kimwe tugaruka inyuma Masterland yavutse ryari le 20 mai 1996 utangura umuziki gari neza na neza 2010 imyaka 10 unakania leo zaidi ya miaka yote ya nyuma na penyewe nikania juku kutoka Ngozi nikuja hapa unijue wewe inchi yote nijue na inchi jirani hivyo sio kazi rahisi kuna grace ya Mungu ile neema ya Mungu ariko hariho nanje ikinakoze byinshi kandi nimework hard ila tu hivi najisikia work hard zaidi ya nguvu zote nilizotumia kwa hiyo miaka yote ilipita usizidishe japokuwa na zenyewe ni nyingi kuko izo nguvu nakoresha ari bari hivi batazozikoresha bivanye n'ukuntu bisaba kwitanga kurenze bisaba sacrifices bisaba ibi twahevye mugabo unaza ko imani ngi imbere kuko namaniza byose ni grace byose ni neema imani ngi imbere kama amavuta nanje bikuga nzokora byarenze cyane ni byinshi uzoshaka kugira umuntu kenshi arakunze umuntu wese mu kazi kose akora akunze kuba afise uvuga ati umuntu jewe ko ndi mu Burundi ari abakora nk'ibyo nkora dusangiye umwuga ujya muntu arakora agashiramo ingufu nka zose nanje reka ndushuruze hujya hari uwo burabirako ku nkomezi gusa simuze gukora neza gukora cyane nta numwe ntawe nduta ko nawe nipima nawe kandi nta nunduta ko ntawe nipima nawe n'ubundi uri wewe jewe ndi jewe abo nipima nabo sabo nga n'abanyespira sabo nga umva hanige nafatwe muri kuraba ibyo barimo ariko ndafite abandi ndaba bari hejuru cyane ndiko ndagerageza gukwega no kugwana ngo ngire nkurikirane uko bavuga yo uriye ku giti kidakomeye cyo kivunika nawe ukashavunika so turonde ibiti turira ko bikomeye cyane kugira ngo bise support ndagufuhiraje abakobwa ni benshi baririmba mu gihugu why Miss Erica Miss Erica arakaze byatari man Erica Erica musana akomeye sana wamuravye gute ubibona gute kwa kazi Erica arakaze cyo ndirimbo nshaka ndagufuhira yarasebana abari abakobwa batatu bwa mbere iyi projet ne gukandana na Samantha ari mu Rwanda ubu Alice Keza ari mumaze no kuririmba na Samantha Alice Keza na Ashley Diva abo se nivya ariho abo bitakunze ari abo bitamacinze mugabo birangira ndose Miss Erica nibaza ko yabikoze nko nashaka vraiment yabikoze nko nashaka irafitinze vizuri ama Miss Erica no muririmbya akazi kwa kuri gusa mu Burundi dushima abantu iyo bapfuye ariko ndifuza ko amenya yuko ndamwemera nabimugiye kenshi muganda ndamwemera imbere y'abandi bantu kuko
aspect international international aspect umuririmbyi ashaka sinumva ninge no mugereranya anarengeye niveau ya Buja Flava ararengeye niveau yo ngaha uwo mukrasa ku kibanza ca mbere mu bigeme bo mu Burundi ku ruhande rwawe ntituvuze Miss Erica je nozo kuza kumwa kwa mu Burundi byo muri mwegere abajonese nimwe muzo w'ikrasa ko nimwe mu bikoreramo cyane jewe ndamubona kuri niveau yuko ari niveau yabatiwa Savage Miss Erica niyo niveau namubonamo niyo standard yiyo akwiye ko arimwo niveau yabasheba Shiba Karunji niyo niveau standard yakwiye ko ari arimwo she's a good performer, a good actress, a good vocalist, afise vibe ye mu ndirimbo ari intellectuel arazi ururimi she's international akwiye kuba ikakuri gusoma sometimes usanga nyine intamba byari nyinshi mugabo aragerageza umuririmbyi nyine yakwiye kuba arengeye ahari no musi abonetse muri Master Music byoba biryoshe ku ruhande rwa CEO wa Master Music vya biryoshe mugana hari nisaba nagumeyo atera imbere hari birashobora gushika akavuga ati je ko Master anyemera kandi azi valeur yanje aje byohawe byoha kuko iyo ari itafari rindi ryongera kwiterambere nyene giwe ni ryacu wibaza ko washizemo za karita abantu baguma bidoga ngo nizo bashaka sinzi ngo turirimba ibidatambika kwa Jesse je ariko niko ndavyumva indirimbo zose nageze gutamba muri nenda kwaza abantu mwanya bose ubuzima bwabo baguma batamba bari muri boîte boîte mara amasaha 2 cyangwa 3 no amasaha yandi 20 ya mazuri muri 24 uri mu bindi ushobora no kumviriza indimbo ryamye ariko ntibavyibuka urumva singombwa ngo turi izo muri boîte gusa n'abarimvyi nibi bahende ivyo bintu kuko bashaka gusanga wiro trouver twese turirimba indirimbo zimwe ifoko mwese ari imivyiwe gusa ifoko no muririmbyi yuko muririmbyi muri playlist ziyo afise indirimbo zose ziba zirimo indirimbo yumviriza abantu bakuze abadolescent indirimbo yumviriza abantu baryamye baruhutse indirimbo yumviriza abantu bako batamba indirimbo yumviriza abantu bagandaye bisa ko hose ubu muririmbyi abahari kugira ngo bavuze playlist muririmbyi hose basange afisemwo ubwoko bw'indirimbo nico numva no bahanura sino ntihagire umuntu azakorera ngo bya boîte urafise indirimbo yitwa Sabwe yakoze mu mitima y'abantu benshi ku ruhande rw'abantu jewe tuzinanye cyangwa tuyaga ku ruhande rw'indirimbo za Master niko biri no ku ruhande rwawe so genda ikunda indirimbo nziza vraiment nikunda kandi indirimbo ifise ico ikivuga ku buzima bwanje yajivuga yakijijwe kwa ntukijijweho no muri Bibiliya harimo ubuzima busanzwe nago harimo kurondera arimo umugore mwiza bavuga ati umugore mwiza umugabo mwiza urugo rwiza yesi yabashije ubuzima busanzwe kandi biri muri Bibiliya isigura yuko rero ivyo ngira nibiri kure cyane y'ijambo ry'Imana Master gender isabiye abakunzi bandaho TV kapera Sabwe turayikunda cyane Sabwe mana yanje ndarengutse Sabwe ngenzu kushaka ndatahutse ngenzu kugomba ngenzu kushaka mwami ngendu kugomba mana yanje ndarengutse naraye muri studio njiri asare gatoyi na recording indirimbo Masterland collabo yaba kumbure twibita ba legend wayakira gute ayifise ko indoto nyabaki ndasiba umugambi gukora amakorabo natanguye Miss Erica uyibona tuzozikora tugiye kuba legend hariya hejuru na babandi bitwa ba legend zoza kumbura nitwahuza tugahuza byose no guhuza ivana mavugana mukarira inyungu mufisemwo we yabironkamwo yije ndabironkamwo kabikora ndabise imigambi
kandi n'abarimvyi bayi benshi bahandiri tuzokora ariko bajya muri bajya ba legend bivanye no kuri umuririmbyi kandi ukaba no mu producteur uzi byinshi utahora byinshi cyangwa ufise uko ibyo ukunda nkuko ushimagiza Miss Erica bati ufise uko wamuravye muri bajya ba legend ho ubona ukavuga ati je ndabye uko nshaka uyu yobire isinga kurusha uwundi no mu ba legend ni benshi tufate muri batatu Kibido Fizo na Lolilo bose ni sawa rero sako indirimbo nuko tasohose yari yandi rero ntigeze isohoka byose byagenze gute byashitse nyene birashika dukora indirimbo nyinshi agasohoka ziki birashika nta kagorane kabaye hagati yanyu tumeze fresh master indirimbo ntisohoke mumeze fresh ega indirimbo bashaka kumva nyene ntiyayikunze nuko yikunda deja muri ni projet zarahindutse igihe ubuse indirimbo kwati cyangwa yarayibitse kuko wabitse indirimbo umwaka wose bise byo nashoboka kandi you never know wewe rero niba no kumubaza ati mbe indirimbo igeze numva ngo ku mustari kubaza umuririmbyi ngo indirimbo igeze ucumengo urayishaka cyane aya ni bisanzwe ega no kwishaka ndayishaka n'ubundi noza kwa nogira indirimbo mu Grand Frère nka Lolilo turi kumwe ndayishaka hari icyo yo gufasha kwanza muri jewe numva nyene iyo byongera gukora umuntu nubaha yanyespiye kuva kera ba Fizo banyespiye n'aba Grand Frère turabubaha Masterland ntitwakubonye muri mariage ya Nziza Desire why sinari hafi nari koza yaraguha invitation amatwa adusumira ngo ntiwahawe invitation ndayifise byangoye nije byagoye ufise abakunzi benshi akajabuka kanyuma cyangwa nimba ufise ikintu kimwe ubona ko ugenda ukabasigiye aka message ugenda usigiye abakunzi bawe message yuko ndabafise ku mutima ndabakunda nabo bangumise hafi ku mutima yabo ndahari abakunzi ba Ndaho TV abaturavye n'abasanzwe baraba TV n'abandi bashasha karibu bakore subscribe bakore na share kino kiganiro abantu benshi bazi bakirabe hama ndabakunda nabo nyene no basaba ko buja ni wanje kuri channel yanje yitwa Masterland Official bakore subscribe bakurikirana indagufuhira n'izindi ndimo zigiye kuza nyinshi Master tugushimiye cyane twabanye neza mwakoze cyane merci beaucoup thanks so much twakumena Masterland kuva muri Master Music niwe CEO niwe Mr ndagufuhira kumwe na Miss Erica indirimbo ni nziza ni yasohotse uyu munsi ntiramara n'amasaha 5 ariko turasaba ubanze usimbire kuri channel yiwe ya YouTube ni Masterland Official ugire subscribe umanze uyikurikirane yose uryohewe kandi utekanye merci beaucoup gira subscribe like share na comment kuri Ndaho TV bye bye